Relaxia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzi, mama Nyishu, ndabagumbiriye amahoro y'Uwiteka Imana abane natwe twese. Ndagarutse mwaca kiganiro c'ijambo ry'Imana, nizere ko muri mpore aho muri hose, kandi uko biri kose turashima Imana. Imana yaratubwiye ngo tuyishimire muri vyose, mu vyago, muri bibi, muri vyiza, imvura yaguye, izuba ryabaye ryinshi, igihe cose dushimire Imana. Rero ndagarutse ngo tuganire, dusome Bibiliya kuko niryo tanguriro ry'ubwenge. Amajambo y'uno munsi tuyasanga muri Luka 12. Twumve ico mpwemu yera atubwira, ico mpwemu yera atuganiriza, twumve ico akangurira imitima yacu. Ubushize twarasomye aha nyene muri Luka, turumva amajambo atubwira kudatinya abantu, kudatinya ikigohe c'abantu, kudatinya icubahiro canke se ic'abantu bodukorera, kubera yuko muri vyose umwana w'umuntu n'umwana w'umuntu nyene arafise ahagarukiriza, arafise ahageza, ashobora kukubabaza, ashobora kukugiraho ububasha. Nivyo ntitwavyanse, ariko twasanze ngo dukwiye gutinya Imana. Twasanze ngo dukwiye gutinya Imana kubera yuko ngo Imana ngo ishobora kukwaka ubuzima, ariko kandi ikanaguterera muri Gehinomu. Ariko ngo ntidutinye abantu kubera ko abo bantu botwica mugabo ngo ntibagire ikindi kintu badukoza. Urumva, bikaba birahereye ngaho, umwana w'umuntu akagera ahageza. Ariko uyu munsi rero turagarutse kuraba aho hantu nyene, ariko tugarutse kumva mbega bibandanya gute, mbega ijambo ry'Imana ritubwira iki mu gihe nk'iki. Ndanzi y'amajambo rero avuga ngo tube maso, ngo turorere databuja. Muragihanganira ko ndakoresha Bibiliya isi utudobe dutoyi, ico gituma biza birangora, ariko ndagerageza. Ngo mwame mukenyeye, ngo kandi amatara yanyu yame yaka, ngo namwe muse n'abantu barorereye shebuja igihe agarukira ava mu bukwe, ngo niyaza akaramutsa bace bamwugururira. Ngo hahigwa abo bashumba, abo shebuja azoza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri, azokenyera abicarike, aze abagaburire. Niyaza mu gicugu canke mu nkoko akabasanga atyo, bazoba abahigwe. Kandi mumenye iki, yuko iyaba nyenurugo yarasanzwe azi igihe igisoma kiziramwo yogavye, ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutamwiyumviriye. Ngo twame tugavye, ngo twame turi maso. Natanguye mvuga kujo twaganiriye ubushize, ijambo ryaratubwiye ngo twanke ngo umwambiro w'abafarisayo, ngo ari wa mwambiro ngo w'uryarya. Aravuga ngo abo nkunda, ngo mwebwe bakunzi banje, ngo ndababwiye. Aravuga ngo nukuri nta catwikire kitazotwikurwa. Uno musi naho ngo amatara yacu yame yaka, ngo tube maso, ngo turorere databuja, ngo kubera yuko azoza, kandi ngo umusi azoza, ngo azoza nk'igisuma. Ijambo ryatubwiye ngo tube maso, ngo kubera yuko abazohera, abazonezerererwa, ngo nabo azosanga bari maso, nabo azosanga bagavye, nabo azosanga bagitegereje, bakirindiriye. Imana idufashe cane. Ngo hahigwa, ngo abo bashumba, ngo abo shebuja, ngo azoza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri, azokenyera abicarike, aze abagaburire.
ngo niyaza mu gicugu canke mu nkoko. Bisobanura ngo data arashobora kuza mu gihe wowe mu buzima bwawe bimeze neza, ariko kandi arashobora kuza mu gihe mu buzima bwawe ubona umengo vyakwamye, ubona umengo vyahagaze, ubona umengo ntako bimeze. Arashobora kuza mu gihe ata mpamvu n'imwe yo gushima Imana ugifise, kubera ko naho ijambo ry'Imana ritubwira ngo dushime Imana muri vyose. Ni ukuri vy'ukuri biragoye gushima Imana mu gihe waraye ubusa, biragoye gushima Imana mu gihe nyene inzu utaye hanze, biragoye gushima Imana mu gihe wabuze urushako, biragoye gushima Imana mu gihe washatse mugabo ukabura uruvyaro, biragoye gushima Imana mu gihe umubiri uri kurakubabaza, biragoye kuba maso mu gihe wowe ubona bigukikuje hejuru yawe, ubona vyose atanzira ata voie de sortie. Umva biragoye koko pe, tuvugana ukuri. Ariko ngo hahigwa ngo uwo mushumba, ngo uwo shebuja ngo azoza ngo agasanga ari maso. Bivuga ngo urahiriwe wewe mu gihe cyiza no mu gihe kibi ukomeza kuba maso. Nigeze kuba nasoma ijambo ry'Imana, Dawidi aravuga ngo umva wa Mana we, ngo nopfuma nkorokera mu maboko yawe ngo hakugwa mu maboko y'abarya abagabo. Dawidi arabitahura neza, Dawidi arabitegera, aravuga ati uko biri kose nopfira mu Mana, uko biri kose norambararaho Imana yanjiri. Dawidi aravyumva neza cane, aravuga ati umva Imana ni Imana nyene. Rero ngo harahiri uwo mushumba. Nukuri biroroshe ko woba maso mu gihe icyo usaba Imana, mu gihe icyo wasengeye, mu gihe icyo wayeretse cyose ubona cyagenze neza, mu gihe uyihamagara hakabaho ibintu bigaragara bikwereka ko Imana yakumvise kandi bikwereka ko Imana ije kugutabara. Ariko ijambo ryambwiye ngo harahiri uwo mushumba, ngo niba azoza mu nkoko, ngo niba azoza mu gicugu. Igicugu gisigura ibintu byinshi cyane ku buzima bw'umwana w'umuntu. Igicugu ni ca gihe umera nka Yobu, ukavuga ngo umva data we ndakuraba, imbere ntuhari, inyuma ntuhari, hirya no hino nagerageje ariko hose nta na hamwe ndakubona. Ariko ngo arahiriwe uwo mwana w'umuntu, uwo Kristo azoza agasanga arahagaze, agasanga ari maso, agasanga aramurindiriye, agasanga ntari mu kwidodomba, agasanga ntari mu kwiba, agasanga ntari mu kwicira inzira, agasanga ntari mu guca imanza, mu guhinyura. Aravuga ngo uwo arahiriwe ngo kubera ko ngo shebuja ngo azicara ngo amwambike ngo kandi agire gute yemwe amugaburire. Rero umva nta mpamvu nta nzitwazo, ntukavuge ngo urumva rero ngo kubera yuko jewe bimeze uko ngo urumva ngo nanjye ngo nkwiye kumera gutya. Nshuti mukundwa, warahamagawe, warahawe ibikorwa, warahawe umurimo. Niba wahora usengera abantu ongera uvyuke usenge, niba wahora ufasha abantu ongera ubafashe. Abarundi nibo baca umugani baravuga ngo imfuvyi ya mbere ngo yabujije iyindi kuregwa, ariko sivyo. Uko vyo biri kose ushobora kuba wareze abana benshi, ushobora kuba wafashije abana benshi bakaguca intege, ntihagire n'umwe aguha navuga ngo l'envie de continuité, kugira ngo wumve ko wobandanya, kugira ngo wumve ko wokomeza kwakira izindi mpfuvyi. Ariko mu nshuti mukundwa, igihe data yashira ako kantu muri wewe, yarazi neza ko bizokugora, yarazi neza yuko mbese batazona gushimira, yarazi neza nyene ko bashobora kuza akaba aribo bakuvuga, akaba aribo bakurementaniriza. Ariko ijambo ryambwiye ngo harahiriwe uwo mushumba, uwo shebuja azoza agasanga ari maso. Mama vuta Yesu mbone kwaka, mama vuta ndakwinginze, mama vuta Yesu mbone kwaka burinde buca. Oya, jewe ndabikeneye, nawe urabikeneye. Urakwiye kubwira Imana ngo ndagomba kwaka,
urakwiye kubwira imana ngo ndagomba guhora ndi maso, ndagomba kuramiriza, ndagomba kubandanya uko biri kose, ndagomba kubandana kugeza ndagushikiriye. Urakwiye kubwira imana atumva aratamana, jewe numva ndakwemereye, jewe numva ngoberewe, jewe numva mpagurukijwe n'ukongera kuba maso. Mbe maso mu gihe atagitoro, mbe maso mu gihe amatara yacitse, mbe maso mu gihe umuceri waduze, mbe maso mu gihe akazi kabuze, mbe maso mu gihe uyu mubiri wanje uri kurangya wanyihakanye. Oya, ndagomba ngo umva ubwire imana ngo numva ngomba kandi kwaka, numva kandi ngomba kuba maso, numva kandi ngomba ngo mbone kwaka ngo burinde buca. Tube maso, inkumi tube maso, abamama tube maso, amisore n'abapapa tube maso, tube maso, tube maso. Muri ivyeri birwango tuzoba kuri ya ngoma, tuzoba kuri ya ngoma, imibabaro ishize, tuzoba kuri ya ngoma, tuzoba kuri ya ngoma, tuzoba kuri ya ngoma, imibabaro ishize, tuzoba kuri ya ngoma. Mugabo ni nyuma yuko imibabaro izoba yashize. Niba batubwira ngo imibabaro ishize, bivuga ngo iyo mibabaro irahari, bivuga ngo iyo mibabaro tuyicamwo, bivuga ngo iyo mibabaro turiko tuyinyuramwo, bivuga ngo iyo mibabaro irahari kandi iragoye, bivuga ngo iyo mibabaro hari igihe cyayo, ariko iki gihe turiko duca muri yo. Rero biragusaba kuba maso muri ico gihe, igihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye, kubera ko ngo niyo dusanga turi maso, Imana yacu nishimwe ngo niyaza mu gicugu canke mu nkoko akabasanga cyo bazoba abahigwe. Ngo kandi mumenye iki, yuko iyo abanyene urugo yari asanzwe azi aho igisuma kizira, ngo yogavye niyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Ngo namwe mwame mwiteguye, ngo kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutamwiyumviraga, mutamwiyumviriye. Ico nico gihe ngo azozira, mu gihe wowe uzibaza ngo karabaye, mu gihe wowe uzibaza ngo biracitse, mu gihe wowe uzibaza ngo je narashitse, mu gihe wowe uzibaza ati kuva babitubwiriye. Ni kuvuga ngo mu gihe wowe utiteze, haba mu gihe cyiza canke mu gihe kibi, umwami ngo ntihazoza, azoza nk'igisuma, ngo azoza nk'igisuma. Namwe murabizi, igisuma ntabwo kiguteguza, igisuma ntabwo kubwira ngo ndaje, igisuma ntabwo kubwira ngo nzoza saa sita, kubera yuko womenya ingene usinzira imbere ya saa sita, ugahengera saa sita ibura 15 ukavyuka. Ariko igisuma kiza kitadodoje, kiza kitateguje, wagira gutya ukazobona ngo icyo cashitse. Umviriza rero cuti mukundwa, jambo ry'Imana riratubwiye neza ngo tube maso kandi twame tugavye, kubera yuko uwo mwami Imana ngo azoza nk'igisuma kandi azoza azanye ingererano. Reka nkubwire, umwe wese azohabwa ibikwiranye n'ibyo yabivye n'ibyo yakoze, kubera yuko twize ijambo ritubwira ngo nta catwikiriwe kitazotwikururwa. Umva, ico nico kizoba cyamuzanye. Wewe urazi ingene uri kuragenda, wewe urazi ingene uri kurakora. Nagira ndakubwira ngo ntazoguteguza, nagira ndakubwira ngo ntazokugabisha, ariko umunsi umwe gusa uzoza wumva yaje, uzoza wumva yashitse. Inshuti mukundwa, wewe bimeze gute? Wewe wumva azogushira mu bahe? Wowe wumva azogushira iburyo canke ibubamfu? Wowe wumva uzoba muri babandi azicara akaha akaruhuko bagasangira, ngo azobagaburira? Yo, hari ijambo nasomye ngo azotubwira ngo kaze bane banje, ngo icara mujye mwe muruhuke, ngo mwakoze uko mugize gute, uko mushoboye. Yesu nawe yaravuze ngo sinzosubira kunwa kuri vino. Ararindiriye umugeni, wa mugeni yakwa, wa wundi yakoye akamukwa amaraso adasanzwe, amaraso y'igiciro.
bakobwa mwakowe murazi ingene byari bimeze, wagenda wiyengenga n'uwaguha yambico bwamubwira ati oya jewe ndihuse, kubera ko wari wamaze kumenya kuri wewe que tu es une promise, wari umaze kumenya wewe ko hari ahantu uri kuragenda, ko wakowe kuri uw'igiciro. Iyo umuntu yakowe ntaba akigenza nka wa wundi akiri ku isoko. Iyo umuntu akiri ku isoko arategereza umuntu wari we wese akamuha yambu, undi wari we wese akamuganiriza, kubera ko ntaba aramenya ngo mbese nzokobwa nande. Abarindiriye uragerageza kwigengesera kubera ko utamenya, ariko iyo umuntu amaze kwifikisa arahagarara akamenya neza ati jewe ndi umugeni wa runaka. Asigara afise ukuntu agenda, asigara afise ukuntu atambuka, asigara afise ukuntu abayeho. None mugeni wa Kristo wowe witeguye gute? Mugeni wa Kristo wowe umurindiriye gute? Mugeni wa Kristo wowe waramenye ko wakowe, waramenye ko ufise umukwe, waramenye biri gute? Wowe ugenda gute? Twakowe amaraso y'igiciro, twakowe igiciro kidasanzwe. Nahawe nanje ho kumenya uko twitwara, ho kumenya uko dutambuka, ho kumenya uko tugenda. Ukamenya uti ibi jewe sishobora, ukamenya uti nibi sishobora, ukamenya ati nibi jewe sindavyemerewe. Biri gute nshuti mukundwa? Uribaza nanje nkibaza, uriyumvira nanje nkiyumvira. Nariko ndakwibutsa gusa ko azoza nk'igisuma, nariko ndakwibutsa gusa ko azotwubikira. Nabwo tuzobimenya niba hazoba ari mu gatondo, niba hazoba hari ku manywa, niba hazoba ari mwijoro, niba tuzoba turiko turafungura, niba hazoba ari amasaha kuryama. Ivyo jewe nawe ntavyo tuzi, nibanga yibikiye, ariko ari inyuma, ariko araza. None biri gute? Wowe azogusanga bimeze gute? Wowe azogusanga witeguye gute kumwakira? Witeguye gute kugumbirwa n'ijuru? Uribaza nanje nibaze. Biri gute nshuti mukundwa? Igihe iminsi yatujanye, iminsi yaduheranye, twe dusohoye mu gihe giteye ubwoba, dusohoye mu gihe ca nyuma. Wavyemera wareka, hari ibimenyetso byinshi bitwira igihe dusohoyemwo atari igihe coroshe. None uwo mwami umurindiriye gute? None uwo mwami umwiteguriye gute? Uribaza nanje nibaze nshuti mukundwa. Iki jambo ry'Imana ritubwiye gusa ni kimwe, ngo iyabanye n'inzu yarazi ryari umusumazira, ngo yobaye maso. Bantu b'Imana, jewe baranyivye, kandi igihe banyiba nigihe nari niteze, igihe banyiba nigihe ntari nibazaga ko bonyiba. Jewe ubundi narinzi nti naravuga ni n'imiburiburi aho umusuma yoza mwijoro, numva ata musuma yonyiba ku murango, izuba ryaka, abantu babona, abantu batembera, abantu barengana. Ariko nshuti mukundwa, nibwo umusuma yaje yinjira mu nzu. Kandi rero reka nkubwire, hari dimanche nari nagiye gusenga, hahandi wumva umengo mu mutima wawe data ndaje, nanje ivyo wanje urabibona. Nibwo Yesu yareka ivyo bikambako, kwari kugira ngo arabe mbega ndahagarara gute, mbega ndihangana gute, mbega ndamera gute, mbega bigenda gute. Buriya ivyago n'ibitubabaza si ivyo aba turukiye ngo bitwice, ariko hari umuririmbyi yavuze ngo ibyago n'ibikubabaza ngo nivyo nirungikiye kukugeza. Hari ibintu rero bitubako kugira ngo Uwiteka Imana ageze ukwemera kwacu. Aho iwacu kuri no televiziyo dukunda kuvuga ngo kwemera kuvyara ubuzima. Uko kwemera rero ni ukwemera gutuma wizigira ibitariho nk'ibiriho, ukabigira bizima, maze bikaza mu buzima bwawe bikakuremera. Jewe ibitenge byari byarazimvye, ndakunda kuvuga ngo ma ndagushimiye ko wanyambitse ukampa ibitenge vyinshi mu gihe bitari bwazimbe. Nkavuga nti rero mana yanje, igitenge c'iki gihe kiragoye. Iyo ni ntaye ntongira ndabashingire imbere yuko tubandanya. Sinzi impamvu aka kantu kaje, ntabwo ari byo twarimo, ariko ushatse kukwereka ingene ikintu cyose kiza mu buzima utaciyumviriye, utaciteze, atari wo mwanya wo kwitega kugushikirwa n'ikintu. Muri iyo periode nyene Imana irareka abasuma baraza, binjira mu nzu yanje, maze bikora kuri vya bitenge barayora. Ayiwe, ngo iyabanye n'urugo yamenya ryari gisuma kizira.
c'était un dimanche ku murango abana batashe bashitse muhira basanga inzira iruguruye basanga nibwe. Nibajije ibintu byinshi, nibajije kwa ca gitenge kizimvye, nibaza mwa bwa buzima nanisanzwe ndimo, nibaza uburyo ki nzosubira kuba umuntu ngasubira gutunga igitenge. Numva rero ndiko ndayumva, numva ndiko ndaja kure y'ubwiza bw'Imana, numva ndiko ndaja kure y'ubugombe bw'Imana. Ndavuga ngo Uwiteka Imana, nugomba ko nsubira kwambara uzonyambika. Narumva neza ko ninaguma aho hantu muri uwo mwanya ndiko ndagenda ahantu habi, ariko kandi iri jambo ryongera kugaruka muri jewe ngo iyaba nyene inzu yamenya ryari umusumazi yoba amaso. Iyo nza kumenya ko bazonyiba ku manwa, twari kwifractiona nkaja gusenga, umukobwa wanje akaja gusenga ku mugoroba. Ariko kubera yuko ntari nibwira yuko nzibwa ku murango, nico gituma ntabigize uko nguko. Ubundi rero nakare twe turakinga hakugara Imana, ariko ivyo biguhe kumva ngo nakarona nari nguhaye gatoya, umukama azoza nk'igisuma. Igisuma ntabwo kimenyera amasaha, ahubwo kimenya amasaha yawe. Ako kantu sinzi ko kumvise. Igisuma ndagasubira, igisuma wowe ntiwobasha kukimenyera amasaha, ariko co kimenya amasaha yawe. Buriya umuntu akwiba ntaturumbuka, kuri wewe aza giturumbuka, ariko burya we aba yarakugendereje, aba yariteguye, aba yarize na strategy zizotuma kwiba. Jewe nawe nituzi ryari umukama azozira, ariko we barahazi. Kandi ibyo twigira aho duca dukata udukorosi dusubira, we warahabona ari mazi. Kubera rero yuko jewe nawe atanumwe azi umunsi n'isaha, birakwiye ko turirimba nk'uyu muririmbyi tukavuga ngo mpa amavuta Yesu mbone kwaka kandi nake burinde buja. Tube maso, nta gwitwazo, nta urabona Mana biragoye gukiranuka, urabona iyose, urabona ibi bimeze gutya. Tuzosanga aba Stefano barishishije amabuye ariko bararamiriza, tuzohasanga abayobu bihanganiye umubiri ariko baragenda, tuzohasanga Aburahamu basokuru babaye abizigirwa, baba bizera, ngo kwizera kwiwe ngo kwatumye biharurwa ko nk'ukugororoka. Wewe birameze gute? Tuzosanga basara barindiriye, tuzohasanga bahana basenze gusikaho amajambo ahera bagasigara barira gusa atandi magambo bagifite. Tuzahasanga abadorokasi, tuzosanga hariho abantu babaye abahizi, babaye maso. Neko ndakubwira ngo ntacyo ufise wireguza, nta na kimwe ufise uzovuga. Biragusaba gusa kuba maso, biragusaba kwihangana, biragusaba kuramiriza, ukarindira Uwiteka kugira ngo bize bikunde aza gusanga uri maso, ubundi akugumbire, ubundi akwambike, ubundi atwicazanye na Kristo. Kubera yuko turahabana mu rugo kwa Data, turabaraganwa na Kristo, ariko biradusaba kuba maso.
ni kubw'ubuntu nababariwe, ariko biragusaba ngo ube maso. Waratwakiranye igishika cyinshi ntacyo gereranywa nawe. Nahanje nawe kugira ngo dukomeze kuguma mu nzu y'Imana, kugira ngo dukomeze kuzoraganwa na Kristo, kugira ngo tuzogumbirane, kugira ngo ayiwe ibaze uri mu gikiriza ciwe, ibaze niwicarana na Aburahamu, ibaze ngo nta nzara, ngo nta nyota, ngo nta mpfuvyi, oya twese tuzaba tugowe neza. Rero Uwiteka Imana adushoboze kwihanganira ubu buzima. Biragoye pe, ndabizi cyane, duca muri vyinshi, duca mu vyago n'amakuba, haraduga hakamanuka hakanyerera, ariko nitwaba maso, Uwiteka agasanga turi maso, hari ukundi kuntu bizogenda. Tuzohanagurwa amarira, tuzokandwa ibirenge, tuzohozwa pe, hama ubundi twicare dutuze. Shalom, shalom, shalom. Ndakwifurije kuzoba maso kugeza databuja aziye, ubwo umwami azoza gutora wa mugeni, wa wundi yakwa amaraso adasanzwe, amaraso y'igiciro, amaraso atari umwagazi w'intama. Nukuri bizoba ari ibyishimo, bizoba ari umunezero. Amarira yose twarize tuzoba twayibagiwe, tuzoba tugowe neza turi kumwe na Kristo. Nanje numva ndagukumbuje iryo joro, kubera ko nanje numva ndifuza kugerayo. Uko biri kose numva ashaka kunesha. Shalom, shalom, shalom.